nimba muganga abonye yuko urwaye agaca kwandikira umuti avuga ati uyu muti niwo ufata uraza gukira hanyuma wowe ugavuga ati bon muganga yamaze kunyandikira umuti ivyo birahagije sindi bupfe ndakubwije ukuri yuko uri bupfe kubera yuko ico gufashije si umuti bakwandikiye ico gufashije ni umuti wafashe alors kubera iki ngira neza kubera iki ntanga amashikano kandi hari ubuntu Imana yarangiriye neza uriko urabibona alors iyo impamvu nkora ivyo bintu byose ni Imana ntabwo ari kubw'impamvu zo kuronka ivyo ndonka ku Mana ubuntu ni Kristo Yesu ubuntu ni Kristo uvuga ubuntu uvuga Kristo Yesu Shalom shalom nshuti namwe bakunzi ba Empower TV ndabaramukije aho muri hose nizere ko muguwe neza ko bitameze neza namba nane ndababwira nti nimwihangane biracashoboka nkuko bibona rero turi ahantu heza cane kuri Boulevard de Luprona Restaurant Bardos aho benshi bita kwa Sogo tukaba twatewe iteka rero ryo kugira umukozi w'Imana Pastor Christian Kiza agiye kutubwira kuca arico ubuntu hari abadatahura ico ubuntu nico agiye kutuganirira ariko mbere ko dutangura ikiganiro cacu reka ndabibutse ko subscribe share na like kugira muze murakurikirana ibiganiro vyacu nkuko bisanzwe kaze pastor murakoze cyane turabashimiye kubyiteka madute kugira ngo dushobe kubana kuri uno munsi ego aha ni kuri Empower TV turifuza ko usigurira abantu nkuko mwavyumvise se ubuntu bw'Imana ego murakoze cyane mbere yo kwinjira cyane muri iryo jambo ubuntu bw'Imana mpagaze kuco Bibiri ivuga notangura juste kuvuga gatoya ubuntu iri jambo ubuntu mu sobanuro yaryo isanzwe mu Kirundi abantu bumva yuko ari ikintu ciza umuntu abakoze cyane cyane agikoreye uwundi muntu bavuga yuko yagiriye umundi ubuntu canke yagize ubuntu ari gufasha umukene ari kugira iki baba bavuga yuko umuntu yagize gute yagize ubuntu ugaca wumva yuko ubuntu ni imfashanyo umuntu abatanze ku muntu aba yikeneye atoyironkeje naho rero au fait mu nsobanuro yacu isanzwe turonka ariko kandi tugiye kuraba neza na neza ico iryo jambo rivuga ubuntu riba rishaka kuvuga bon bamwe bayirisobanura nko mu gifaransa baba bariko ravuga faveur imméritée donc ikintu tarubereye ariko ukakironka ariko ari ciza nivyo bon iri jambo kandi risobanurwa mu bundi buryo iyo bariko ravuga kuvyerekeye ubuntu bavuga kukungene ubuntu bon reka mvuge mu mvugo ya Bibiliya bavuga kuvyerekeye ubuntu n'imbabazi ko kenshi ibi bintu bibiri biragorana abantu kubitahura cyane cyane iyo bavuga imbabazi baba bariko baravuga kudahabwa canke kudashikirwa n'icari gikwiye kugushikira nk'akarorero iyo uzi yuko wakoze ikosa igikwiriye ni igihano izo ni imbabazi ariko kandi ubuntu ni igihe uba waronse ikintu utarukwiriye kwakira ibi rero tuvyinjiyemo cyane mu ijambo ry'Imana ucu usanga twari dukuriye gupfa rubi ariko ntitwapfuye rubi hanyuma tuca duhabwa ubugingo budashira ntitwapfuye rubi nkuko vyari bikwiriye izo ni imbabazi duhabwa ubugingo budashira ubwo n'ubuntu rero ashaka mvuge ku buntu rero uko Bibiliya ibusobanura ubuntu ni iki icambere nshaka mvuge ni ubuntu mu gifaransa akoresha ijambo une personne la grâce est une personne gute mu mirongo ya Bibiliya ndi butange naho ntari busome cyane ariko nshaka ndabereke Yesu muri Yohana igice ca 14 umurongo wa 6 aravuga ngo jewe ndi nzira ndukuri kandi ndi n'ubugingo ndi nzira ndukuri kandi ndi n'ubugingo hama usubiye inyuma mu gice ca mbere umurongo wa 14 Yesu aravuga ni Yohana umubatiza ariko aravuga ngo no plutôt ni Yohana umuvugishwa ariko aravuga ngo ivyagezwe vyazanywe na Mose ariko ubuntu n'ukuri vyazanywe na Yesu Kristo
shaka yuko wumva ico kintu hariya Yesu avuga ati ni jewe nzira ukuri ni jewe ndi n'ubugingo hanyuma ngaha Yesu Yohana avuga ngo ukuri n'ubuntu vyazanywe na Yesu Kristo usubiye kandi haruguru gato yo mengo ku mirongo ya kabiri canke wa gatatu muri ico gice ca mbere muri Yohana haravuga ngo muri we harimwo ubugingo uca wumva yuko ubwo bugingo uko kuri n'umuntu ni Yesu Kristo hanyuma uko kuri kwaje kuzanywe na Kristo uca wumva yuko nubwo buntu bwaje buzanywe na Kristo alors uko kuri ko mari Kristo nubwo buntu ni Kristo ndabisobanure mu buryo bwiyaguye siko Yohana mu cete cyo ca mbere mu gice ca kabiri mu gice ca mbere nyene umurongo wa kabiri avuga ngo ubwo bugingo twarabubonye twarabukoze ko twagendanye nabwo alors nimba ubwo bugingo uko kuri iyo nzira vyaje bizanywe na Yesu Kristo kandi ari we yazanye ubwo bumva nubwo buntu ubwo buntu nubwo bugingo nyene uyo ni Kristo Yesu ubuntu ni Kristo Yesu ubuntu ni Kristo uvuga ubuntu uvuga Kristo Yesu muhereka ikindi kintu ijambo ry'Imana rivuga mu Banyefeso 2 umurongo w'8 w'9 avuga ngo ni kubw'ubuntu twakijijwe kubwo kwizera ngo iyo ni ngabire y'Imana ubwo buntu ni ngabire y'Imana ntivyavuye ku bikorwa vyacu kuvuga ngo hoye kugira umuntu agira gute yirarira okay nshaka yuko bumva ubuntu bwaradukijije usubiye inyuma cyane mu Baroma naho nyene igice ca 6:23 havuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu okay ubwo bugingo ni Kristo Yesu iyo ngabire n'ubugingo budashira bibonekerwa muri Kristo Yesu still hama icadukijije nubwo buntu hanyuma turonka ubugingo budashira uko urabibona donc ubuntu ni Yesu Kristo rero Yesu Kristo we buntu yakoze iki uriko urasoma neza ijambo ry'Imana ubona ukungene Yesu Kristo twega bari bakwiye gupfa rubi yapfuye mu gishingo cacu kugira ngo abari bakwiye gupfa ntibabe bagipfa ahubwo babeho baronka ubugingo mu yindi vugo ubuntu bwakuyeho igihano c'urupfu bwakuyeho urubanza bwafashe ikibanza cacu kugira ngo twebwe muri ubwo buntu tubeho turonka ubugingo budashira niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza rukibariko kubera iki kuko ubuntu bwakuye ku rubanza buzana ubugingo ubu rero ubuntu ni Yesu Kristo muri ubwo buntu turonkamo ubugingo ubwo bugingo n'ubugingo budashira ubwo bugingo ni Yesu Kristo aba muri twebwe Yesu muri twebwe n'ubugingo budashira ego urakoze cyane ubisiguye neza cyane uti ubuntu ni Kristo kandi ubuntu bwakuye ko urubanza none tuvuge yuko rero abari baciriwe ku rubanza nk'abo bafise ibyaha byinshi sinzi ko ari ibyaha byinshi n'ibyo twita bito bikuru mbega cyo tuvuga yuko nabo bose ibyo bakora byose bazobabarirwa kubera ubuntu burahari okay iryo jambo rero rirakomeye mu Baroma igice ca 5 just imirongo ihereza umurongo wa 20-21 aravuga ngo ivyagezwe vyaje kugira ngo ivyaha bigaragare hama ngo aho ivyaha bigwiriye ubuntu nago buragwira ku murongo mu gice ca 6 just umurongo wa mbere avuga ngo none niba ubuntu bugwiraho ivyaha biba vyagwiriye dushishikare dukora ivyaha ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo biragahera ntibikabeho shaka nkwereke ikintu kimwe d'abord icaha ntabwo ari vyinshi canke bikeya ivyo tubona twega umuntu aba yakoze ivyo ni ivyamwa vy'icaha icaha ni eta y'umuntu twarazwe na sogokuruza wacu Adamu yavuye mu kunge n'umuntu yashatse kubaho adakeneye Imana mu buzima bwiwe rero ibi bindi vyose ni ingaruka z'ico kintu
umuntu wese avukana naco kwiba kubesha gusambana kwica n'ibindi vyose dushaka kwenimera ivyo vyose ni vyamwa bivuye ku caha aho umuntu ashaka kubaho adakeneye Imana mu buzima bwiwe ivyo nivyo bijana mu rupfu hanyuma Yesu yaje kugarukana umuntu ku Mana iyo umuntu rero yizeye Yesu Kristo uyu nguyu aba yasubiye kwiyunga n'Imana uko gusubira kwiyunga n'Imana niko kuronka ubugingo rero budashira kuko abafise ubugingo buva ku Mana rero biriya bindi nka resultat nivyo kumbure dushaka gutreta muri uyu mwanya muri ico kibazo wavuze ni mbega umuntu ashaka kubandanya akora biriya bon ica mbere reka mvuge kuri Yohana 3:16 ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahubwo ubugingo budashira umwizera wese d'abord urukundo Imana yakunze abari mu isi bose kugira ngo ntibapfe rubi ariko uwizera umwana w'Imana umva bose barakundwa ariko ninde atazopfa rubi nuwizeye umwana w'Imana uyafise ubugingo bw'Imana afise ubugingo budashira ubuntu bw'Imana bwaronse ikibanza mu buzima bwiwe siko rero uyu muntu abeho gute ko yababariwe kubwo buntu bwamucunguye kubwo buntu bwamukijije kubwo buntu bwamuhaye ubwo bugingo budashira uyu muntu abeho gute mbega bandanya abaho nkuko yarasanzwe abaho abandanya akora vya bikorwa vy'umwiza vy'ivyaha yarasanzwe akora ivyo biragahera kubera iki biragahera iri jambo munyemerere rero ndarisome ni mu cete candikiwe Tito umwe mu barongozi b'ishengero kugira ngo kameme abana b'Imana batahure ano majambo ni mucete candikiwe Tito igice ca kabiri umurongo wa 11 ngeze ku murongo wa 14 shaka yuko mumva uko havuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse ni igiki cyaserutse n'ubuntu bw'Imana ubwo buntu bw'Imana ninde ni Kristo Yesu buzanira abantu bose agakiza twakijijwe kubw'ubuntu siko butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana no kwifuza ivy'isi okay bukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe ca none twitega ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo niwe Mana yacu ihambaye n'umukiza yatwiguze kugira ngo aducungure adukure kw'ivyo twagabitanyije vyose kandi yihumanuriye ubwoko ngo bube icibare ciwe barwane ishaka ry'ibikorwa vyiza amen nshaka yuko uraba rero muri iyi mirongo dusomye ico ubuntu bwakoze mu buzima bwacu icya mbere badusubiriyemo ivyo twavuze mbere siko ubuntu bwaraserutse ubwo buntu buzanira agakiza abantu bose okay ako gakiza gacika part yawe gacika umugabane wawe igihe wizeye Yesu Kristo wizeye ubwo buntu ukabwakira mu buzima bwawe okay iyo rero iyo ivyo bintu bibaye gutyo ijambo ry'Imana rero riratwereka ikindi kintu gikomeye kitubwira ngo ubwo buntu muri twebwe okay usubira inyuma gatoya kwakira ubwo buntu ni kwakira Yesu Kristo hanyuma Yesu Kristo muri twebwe aduha ubwo bugingo budashira ubwo bugingo budashira ariwe Yesu Kristo muri twebwe atwigisha mu Kirundi havuga ngo atwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana ni ijambo ufite mu Cyongereza bakoresha ijambo teaches us to say no to ungodliness butwigisha kuvuga oya kukutubaha Imana mu yindi vugo gushikaho jewe nshobora kubona ikintu yuko kitabereye kidakwiye kuba kimwe mu bigize ubuzima bwanje nubwo buntu bubinyigisha ntabwo ari ingeso nziza nahawe n'abavyeyi ntabwo ari ingeso nziza nigishwa kwishuri canke na nubwo ari idini ribinyigisha Kristo muri jewe ama kuvuga oya kukutubaha Imana ivyo rero nubwo bugingo buri muri Jovati ubu bugingo buri muri jewe ntibuhwanye cyane n'ubu bugingo bundi nari nsanzwe mbaho kera canke abandi babayeho uno munsi ico ni kimwe hanyuma rero muri imirongo hakabandanya havuga vyinshi ubuntu bukora muri twebwe ariko ikindi kintu nshaka yuko mubona muri iki kintu nico kinova ngo bwatugize kuba icibare c'Imana icibare c'Imana iri jambo kuba icibare c'Imana ni inyegu y'Imana propriété privée y'Imana umwindi vugo twegukiye Imana niyo mpamvu mu Bikorinto havuga ngo
ntabwo turi abacu kugira ngo tubandanye gukora ibiduhimbara cette fois-ci turi aba wa wundi yatwiguza akaduha ubugingo turi cibare c'Imana turi propriété privée y'Imana niyo mpamvu tudakwiye kubandanya tubaho nk'uko twigombeye tubaho nk'uko dushaka kubera iki kuko ubwo buntu muri twebwe nibwo butwigisha kuvuga oya kuko tubaha Imana aha rero hari ikintu kimwe nshaka yuko ubona mu yindi vugo ninakora ibintu binyuranye n'ivyo Imana ishaka canke ninakora ibintu biri mu kutubaha Imana ibintu ni bibiri soit ubwo bugingo ntabwo mfise mu buzima bwanje canke ndiko ndagarariza ubugingo mfise muri jewe uko urabibona soit ntabwo mfise ndigira nk'ubufise mu yindi vugo ndi mu idini ry'abitwa yuko ari abakizwa ari abaporoti ariko atari ubugingo bwa Kristo mfise muri jewe ubwo buntu butagize ikibanza muri jewe canke ndiko ndagarariza ndiko ndazimya ijwi ry'ubwo bugingo ry'ubwo buntu bya Kristo muri jewe rimbwira ati ubusu ubuzima bwawe pardon gatoya hari abavuga bati ivyo kwisonzesha je sintabura abantu bisonzesha kubera ko ubuntu bw'Imana bwarabonetse ibintu vyo kwirirwa mu vyumba vy'amasengesho ibintu vyinshi no sinzi ko bakora amakosa rero okay iyo ni indi sujet kumbure ifitanye isano n'ubuntu ariko en fait ico ni ikintu kiraba ubuzima rukristo bw'umuntu wese umuntu akwiye kwiyumvira kubera ko umuntu yisonzesha siko kubera ko umuntu yisonzesha kubera iki kuko kwisonzesha kenshi tubiha insobanuro itariyo ntabwo twisonzesha kugira ngo Imana ikore ko kwisonzesha bifise ikintu kinini bikora kuri twebwe kurusha ku Mana ico ni cambere ica kabiri ni yihe mpamvu ituma twisonzesha siko kuko uwisonzesha akwiye kwisonzesha ariko arasenga hanyuma usenga akwiye kuba ariko arasenga Imana y'ukuri gusenga turazi yuko ari imigenderanire canke ari ubusabane umuntu abafitanye n'Imana akwiye kumenya iyo Mana yuko ari umuvyeyi wayo umuvyeyi wiwe plutôt akwiye kumenya yuko iyo Mana ari umukunzi wiwe akwiye kumenya yuko iyo Mana imwitwaretse kurusha vyose kandi niyo izi bimukwiriye kurusha ikindi kintu cyose niyo mpamvu rero ugusenga kwiwe nukubana n'Imana ukwisonzesha reka ndakubwire abisilamu barisonzesha n'abandi bose ababudiste barisonzesha abahindu barisonzesha amadini yose ahari arisonzesha kubera iki twebwe twisonzesha aho rero hari ikibazo umuntu kumenya ni kubera iki nisonzesha d'abord iri jambo kwisonzesha il faut yuko dutahura yuko ari jambo muri origine yayo risobanura kwipriva ikintu kwiyima ikintu rero ico twiyima gishobora kuba ari imfungurwa canke gishobora kuba ari ikindi kintu cose kituryohera ariko kubw'iyihe mpamvu kubw'impamvu zo kubana n'Imana rero ivyo umuntu ashaka kubipanga bati ndaza gufata umunsi ndi imbere y'Imana atakindi ndimwe atakindi niyumvira juste kubana n'Imana umuntu ashaka gufata iminsi 2 umuntu ashaka gufata iminsi 3 iminsi 7 uko abishoboye ariko kuvuga kuri izo nyigisho ziharu zivuga ziti ubuntu bw'Imana bwarabonetse nta bintu byo kwiruhisha na ofete niho nashakaga rero gushikaho umva umuntu afata ico kintu juste kubwo kubana n'Imana rero kubera iki nisonzesha kandi hariho ubuntu ubuntu bumpesha ivyo nkeneye ntabikwiriye rero amasengesho canke kwisonzesha ntabwo ari kugira ngo Imana ikore nkuko nabivuze no kugira ngo jewe ni prive n'ibintu kamere yanje ikunda juste kugira ngo mbe ndi kumwe n'umukunzi wanje ndi kumwe n'umuvyeyi wanje ikindi kintu dukwiye kumenya nuko kwisonzesha bikora cyane ku mubiri ariko kandi impemu zacu zikaba concentre zikaba attache zigafatana cyane n'ikintu turiko turarondera ndiko ndisonzesha kubw'Imana rero uwo mwanya wanje wo kubana n'Imana ugatuma nshira ibindi vyose ku ruhande bituma umubiri ugenda ucika intege ariko impemu yanje irushiriza kuryohererwa umwanya wanje hagati yanje n'Imana niyo mpamvu kwisonzesha si itegeko ryuko ucuronka ivyo ushaka kuko wisonzesheje ahubwo kumenya impamvu wisonzesheje impamvu yanje ni jewe n'umwanya wanje jewe n'Imana abakoresha
kwisonzesha nk'akabuto bafyonze kugira ngo bamanipire Imana ikora ivyo ishaka naho nyene baba bihenze kubera iki kuko Imana itugirira neza kuko idukunda mu buntu bwayo hanyuma twege ofate uko kwipriva ivyo bindi vyose imibiri yacu ishaka ico ni kimwe nkuko hashobora kuba n'indi myanya yose itandukanye ariko wowe ukabuzi yuko impamvu yanje yibi ni Imana nshaka reka ndakubwire yuko ivyo bituma n'Imana ikora ibindi vyose utanashize ku mutima kubera yuko ikiri important kuri yo ni wewe uba wafashe uwo mwanya wo kubana nayo rero udashaka kwisonzesha ntabwo ndiko ndamucira urubanza ariko akwiye kumenya yuko nimba ari ikindi kintu umubiri we uri atashe kuri cyo bikamubuza kwipriva ico kintu kubw'Imana ofet izo ni intege nke adashaka kwemera ego kubera iki kuko nkuko nyene hariho kwisonzesha hariho gutanga ishikano hariho kugira neza alors kubera iki ngira neza kubera iki ntanga amashikano kandi hariho ubuntu Imana yarangiriye neza uriko urabibona alors iyo impamvu nkora ivyo bintu vyose ni Imana ntabwo ari kubw'impamvu zo kuronka ivyo ndonka ku Mana niyo mpamvu no kwisonzesha ni kubw'impamvu z'Imana ntabwo ari kubw'ibintu nshaka yuko Imana inkorera naho rero abantu kenshi bihendera ego hari abantu bavuga ati ubuntu bwarabonetse afite ubuntu abantu basigaye babusigura kuntu gutandukanye abantu bagacanganyikirwa abakristo ntibakimenya ico ubuntu bwaziye au juste ugasanga hari n'abavuga ati Imana yobe tarenya buntu hamwe twese tuzoja mu ijuru mbega none nkoze ivyaha ko ubuntu bwabonetse none noreka kuja mu ijuru kubera iki aho nta uzosiba mu ijuru twese tuzoja nuko nyene ukwihenda kw'abantu siko shaka yuko urabika ikintu urukundo Imana yakunze abari mu isi bose rwatumye itanga umwana we w'ikinege urukundo ikunda bose nta numwe ikuyemo bose yatanze uburyo bwo kugira ngo ntihagire umuntu numwe ahona apfa rubi pour tout le monde ariko umuntu afise uburenganzira bwo kwakira ubwo buntu canke akareka rero nimba muganga abonye yuko urwaye agaca kwandikira umuti avuga ati uyu muti niba ufata uraza gukira hanyuma wowe ugavuga ati bon muganga yamaze kunyandikira umuti ivyo birahagije sindi bupfe ndakubwije ukuri yuko uri bupfe kubera yuko ico gufashije si umuti bakwandikiye ico gufashije ni umuti wafashe rero ubuntu bwahawe bose ariko rero uwakiriye ubwo buntu niwe wenyene aronka ubugingo budashira niko kwizera Yesu Kristo ikindi ca kabiri nuko ubwo buntu nkuko nari nabisobanuye ubwo buntu ikivyerekana yuko ubufise nuko kuntu utangura kumva yuko uzinutswe wanse ukutubaha Imana utangura kuvuga oya ego mendazi yuko ari urugendo kuko ijambo ry'Imana ratubwira kuvuka gukura gushika aho tuba abantu bazima ivyo rero biraza donc ubwo buntu muri wowe ubwo bugingo muri wowe nibwo bugenda bukwereka yuko vy'ukuri bufise kuko buzogenda bukwereka ukungene biriya ntibikira ubuzima kuri wewe niyo mpamvu navuze nti soit ubwo bugingo urabufise soit uri kuragarariza canke ntabwo ufise ubufise urashaka gusanga uri kuragarariza il faut yuko umenya icurico ariko kandi urashaka kubutana bufise ariko uri mu rusengero unavuga n'ama verset biblique menshi unaririmba indirimbo z'abaporoti nyinshi ariko ubwo bugingo utabufise ego urakoze cyane hari amadidane menshi kubijanye n'ubuntu bw'Imana abantu bamwe bakavyituku abandi bakavyitukundi ntibashobore kuba bogendera umurongo mwiza w'Imana kubera ukuntu badefinishije ubuntu kutariko nifuza ko hari akajambo kanyuma ushobora gushikiriza bariko baradukurikirana kuri uwo munsi bakavuga bati ubuntu justement niki akamokle gashobora kubaho umurongo mwiza ego okay nshaka ndababwire kuri iki kintu mu majambo abiri canke atatu mumenye yuko ubwo buntu ni Yesu Kristo ubwo buntu bwahishuwe ni Yesu Kristo yahishuwe yaje guhishura Imana kandi ni muri Yesu Kristo honyene bishoboka yuko umuntu asubira kunywana n'Imana ukaba utarizera Yesu Kristo nta buntu bw'Imana ufise mu buzima bwawe nta bugingo budashira ufise mu buzima bwawe mu bindi vugo wowe uracatandukanye n'Imana ariko kandi no kuri wewe umaze
kwakira ubwo buntu umaze kwizera Yesu Kristo ufise ubwo bugingo burakwiyigishiriza ubwabwo kuvuga oya ku kutubaha Imana kose. Niyo mpamvu nimba uno munsi uri kuragendera mu kutubaha Imana umenye yuko uri kuragendera mu kugarariza ubwo bugingo ufise muri wewe. Ariko kandi ndagutumiriye kumvira ubwo bugingo muri wewe kuko nibwo bwonyene buzoguha kugira ubugingo busesekaye no kugira ngo abandi babenefisi ivyo vyiza biva ku Mana. Yesu abahezagire. Ego reka rero tubashimire pastor. Ego Mwarakoze kutwitaba, mwarakoze guca bugufi. Twavuze rimwe mu mwatwumvise. Nukuri natwe turabashimiye kubw'iryo teka mwaduhaye kugira ngo dushobore gusangira n'abandi iryo jambo ry'ubuntu. Ego nizere ko nitwasubira kubikora ko muzotwitaba. Ego cyane. Murakoze. Reka rero tubashimire inshuti namwe bakunzi mwakomara dukurikirana kuri Empower TV mubandanye mukora subscribe, share na like. Nizere ko mutazoherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa nkuko mwavyumvise. Murakoze naho ubutaha. Thank you. Ciao ciao.